itandukanye en fait ni break mutandukanye entre umuhungu n'umukobwa batandukanye amakosa menshi akunda gufira ku muhungu cyangwa ku mukobwa mwese aza gutanga point de vue oya navyi ikigongwe ciki ayaza ndatora kubera ndazi yuko atamugambi numwe abamfitiye arayazana nkayarya kuko nari bunshire mu nzu nikurya amahera oye abo muri abo bashuga dadi umungu washo kurondera ukarondera inoti kugira ewana umutagatifu kugira abone nawe nyene kumyitangira. Hello my people, ni What Vision TV, meilleurs vœux à tous. Abonnez-vous sur notre chaîne, comment, like and share. Kuri micro ni Edi Fleury Elderi, kuri kamera ni The Perfect Guy. N'umunsi dufise abatumire badasanzwe. C'est un honneur yo kuba turi kumwe nabo. So tugatangura ikiganiro cacu, baza kuturamutsa amavuge bidondore. Turahera sur notre côté, tujina. Hello guys, mumeze neza. Nkaba nitwa Nice Mireye. Nkaba nipfuje kuramutsa abanywanyi ba Wide Vision TV. Turabakunda cyane. Hello, ni sawa muraho murameze neza. Je ni sawa ndashima. Ego. Nanje ni Darlene. Nanje ni Karen, ndabaramukije cyane. Komutesa none. Ayo majwi. Okay, let's start the subject of the day. Tukatangure Débat y'uno munsi. Débat si yindi nuko itandukanye en fait ni break mutandukanye entre umuhungu n'umukobwa batandukanye amakosa menshi akunda gufira ku muhungu cyangwa ku mukobwa mwese aza gutanga point de vue wiwe nkuko vyanga turahera kuri Nice Mireye Darlene Jessica Rel. Je uko mbona amakosa menshi yakunda kuba ku bakobwa bivanye n'ingene ubu unya muri kino gihe tugezemo abakobwa nyene tumeze nyifato yacu n'ukuntu bimeze murabibona urashaka kuba ufise umutipe mukundana ugasanga naguha ibintu byose ugasanga ronse umushuga dadi umushuga dadi aguha amahera aguha ibintu byose ariko ukaba ufise umutipe mukundana ukunda siko rero uwo mutipe bigashika akabona relation mufitaniye no mushuga dadi urumva nawe rero uri umukobwa ucuvuga ati none mpebe amahera kubera umuhungu turakundanye na cyafasha na kimwe tuhitamo kugumana n'uwo mushuga dadi kenshi amakosa ari kuri twebwe abakobwa. Ni sawa nziza cyane gusa nanje cyo no wotwunganira ko si kuvuga ngo amakosa ngo ari ku bakobwa nabangwara amakosa bafise ati gute ego dufate umukobwa ashobora kuba yashimye ayo mahera yo mushuga dadi ariko ugasanga umuhungu nawe basanze basohokana gasanga nawe nta nguva bishiramo mu kurondera iwe kugira basi nimba yirukiye ari amahera hariya basi kugira amugume ugasanga nawe ntariko arabishiramo inguvu rya yarondere ku buryo yoba ashaka nko novuga ko ari nko kumuzibira kugira ntajya hane yarabongo nawe bafise iyo ngeso ugasanga ntaco ashaka guhereza amaboko ugasanga ntibashaka gukora me ndakurahiye jewe basubwi wanje ntangi kwa karore kunumeze jewe vraiment umuhungu nziko dukundana nyene yagukundana nyene dukundana bana bya bindi ngo nkunza amahera ngo nkunzike oya haro gukundana bivuye ku mutima ugasanga nta n'ikintu urabye meyo ugasanga uravye gusa icubahiro yo baguha n'urukundo baguha gusa ugasanga uravuze ati jewe ndamukundira ivyo sikuvuga ngo bafise amahera cyangwa bafise ikoye sa rero arabandi bako gusanga bakunda amahera ugasanga bakunda umuntu afise amahera
kandi barakani na benshi cyane muri no mystery nko yabivuze ni benshi cyane ako jewe novuga je sinkunda umuntu ngo afise amahero ya ahubwo hanini nukuraba nk'agaciro baguha n'icubahiro n'urukundo bagwa kuko ugiye kuri amahera ugiye afise uno musasha kumwera kuko amahera ni nkuko dufate na je nanoro nk'ibihumbi ijana shatse mu masaha makenya ashobora kuba hetse inco gituma amahera arahera ubuzima bukabandanya rero gusa ico mbona cyo ahubwo abahungu kugira naguma bavuga ngo ubuhahara babashuga dadi ngo iki niki nabone ibigiye kurondera ngo esha tarondera amahera ugasanga arasuzuguye n'akazurana ubu urashobora gusanga dufate aronse nk'akazi dufate dufate nk'ako muri sete mubazi sivyo ko muratwenga nakazi karimwe amahera dufate nk'ako muri sete ugasanga agendera kuri vya biduga bimwe bija gutora amahera mu mpangwe biya biduga ku kwezi ndazi kira ku rupangu haraho usanga dufate yabaye make dufate nka 30,000 bazi no dufashe kira ku rupangu bukwezi uranga 30,000 sivyo none nga mu gisagara ca Bujumbura hari impangu zinga yo ku buryo bavuga ati ako kazi n'amahera karimo sawa hama rero ku bantu b'imisore n'iki akazi karahari muze murakora kugira ntibaze bavuga ngo birukira ngo bashuga dadi ngo abaki nivyo asha ngumvise nice abashuga dadi barakoze ibara dale nawe ngo tuje kuyenira kuri setemu ngo tuje ko twogira ama responsabilité rero twumvirize Jessica Karel nawe Jenda munganiye tiwa vraiment abakobwa benshi barakunda gutaba abahungu bikini gusa ikosa riri ku muhungu kwera uri umuhungu uzi ko umukunda umukobwa ntaje hanze urumva ntaje hanze kurondera ivyo abo muri abo bashuga dadi umuhungu washo kurondera ukarondera inoti kugira ewana umutagatifu urumva kugira abone nawe nyene kumyitangira urumva kugira nyene ntaje mu bandi urumva hama nyene ate penari ivyo novuga murumvise yuko habaye amadeba abiri hayo pour na contre rero nice Mireille yatubwiye yuko abonye umuhungu umushuga dada afise amahera asa umusheri avuga yagiye gavuga yagiye rero tugiye yitwa controverse ni kuvuga uyu azagerageza kwishura ikibazo c'uyu unagerageza kwishura ikibazo c'uyu tiwa yavuze yuko ngo mahango arahera urumva ngo gusanga urukundo ngo nikintu ngo asha ngo kidahera none nkawe na Mireille nk'umushuga dadi wa amahera aheze numva yuko babiyangaye canke uguma uri muri visit Burundi yo kurondera undi mushuga dadi oya amahera aheze ndarondera ubundi urumva kubera buri muri 2024 man siko tujana n'umwanya siko tujana nibihe nka jewe ndumu mama umwana none canguma niruka ku musore nanijanama umwana wanje abaho gute bigenda gute ndagenda kuri uwo mushuga dadi amahera aheze ndaronka ubundi abashuga dadi ni benshi man sawa abashuga dadi turaziko Anotre party bashuga dadi kenshi abantu bari mariye abantu bafise abagore mu nzu bikini biki nega Mireille babishika kumva nyene ugize akawa akagira akagonge nk'umushuga dadi afashe nk'udu 500,000 akuzaniye asize umwana n'umugore atarasho basigiye ivyo niho vyiyumvira oya navyi igigongwe ciki ayaza ndatora kubera ndazi yuko atamugambi numwe abamfitiye arayazana nkayarya kuko nari bunshire mu nzu kurya amahera bavuga kwera basatse ngo warinze umurondera uko muranyumva ngo wenze umurondera ngo kanamusotora gatoya ngo agukokora ngo mpaka ngo arayajya vrema hama tuje kuri tiyo yavuze ati umviriza ubu 2024 turuko
umwanya ukuriruka akeneye igisuko manicure pedicure urumva telefone kurya show na show none tiwa vraiment umaze nko kwezi kose uhimbiye mu mutwe wabuze igisuko ngo biteze sheri nabishika kwandika nk'umuntu aka message ati twicarane gusa ati ari igisuko ntabura ego nanyu bigenda gute nucumura canke ni gucumura canke ntiwatonde bon ya jewe kuvuga ngo hagize nk'umuntu ampamagara twicarane shaje biravana problem biravana nivyo bangiyemo haro kwicarana tunyene bisanzwe hamwe no kuvuga ati na n'undi mwanya basuvuga ati sukwicarana bisanzwe kugira ikishaka utigure biragoye cyane okay arundi mwanya basuvuga ati avuga ati sukwicarana bisanzwe ahubwo ashaka kumuryamana yego abikiza aho nanjireraho sindahagarara ko cyane kuko sinovyemera kuko kujya wamubajije ati ngo ntushobora kumugira akagongo kuzeneye nka 500,000 muhira atana ratio ya 10,000 yasize je kenshi ndagira ikigongo ndagira ikigongo vraiment kuko hari n'igihe nshobora kubanza ati arafise abana bameze uku cyangwa afise umugore bimeze ku mu rugo ngaba akacyemera kuyaha umuhabara ukasanga mu rugo nta n'icumi yasize vraiment je ngaho vraiment kenshi ndahatirira attention nico gituma camvuga ati no sinoshobora kumishinga ahubwo reka niruke nkore ndonke ayiwanje we wavuze ngo nk'igisuko ngo kimaze ukwezi cyahimbiye cyane atari kwera gusa nyene ni kuza turi hagaciro kuko ndagusubiriyemo ajya arashobora kuba ariko arayakwereka ubu ugasanga inyuma y'imisi ngahe arigiriye ahandi none ariko aragwa 500,000 100,000 desa uko hari ryazunda atagwa nayangana uko none wumva nico gituma umfuma urizera urya nyene ico baba bafise cyose uko cangana kimwe gusa akubahe mwubahane anyene birantera akagongo vraiment mbonye nka famille yaba yasize muhira mugabo akacaza nzaniye 500,000 byo bintu vraiment niba bishemeye ahubwo upfumuhanura akaraba nk'ukuntu yofuma atekana kuko abafise umugore muhira abafise abana basi agafuma avuga ati mukicara hamwe sivyo hama mukayaga tunyene bisanzwe ahubwo wowe ukacumana ukambwira ati bijya bintu sivyo tujya bintu sivyo ti noneho nitwoshira imbere Imana cyane mugabo birakenewe ko tuyishira imbere Imana cyane ariko rujya gwaruka aba ariko yicisha inzara nago ku Mana ndazi ntibabishemeye cyo gituma baze ngo agakengo company urumva rero atubwiye tumviriza aka kazi umva sina passion nakazi ngo akazi ngo ni kwiyakira ngo gutayemo ngo wakira ngo ni miti nguma wivuza spending amahera wivuza none nawe wetiwa wewe twumvise yuko miri amushigikiye none wewe wagutayemo aga syndrome kwiyakira asha aga syndrome kuno munsi urana uno munsi novuga ati sinovuga ngo ko muri uno mwaka cyangwa ko muri irya myaka kuno munsi kuno kamezi n'ingwara mu zindi urumva kubera ubu ugiye kuraba hakogwara amatension n'amaki ofumugwara niko ofumugwara kuko ivyo biguhitana hakiri aka syndrome mfata imiti fresh bikrupa Imana ndakubesha ndazi abantu benshi bakamaranya imyaka n'imyaka mugagenda urabe ku matension y'uba ama diabete yo mana we utegerezwa umva uyimenye gusa ko ari ivyo ugwaye mama sinzi ko ari n'imyaka 5 baho nico gituma mvuga ati akambukuye yavuze ati kizobura n'umuti ko bimeze nta
kuko ubu karababwiye rero yavuze yanagisubiyemo ati ikizoba uranwa umuti uko bimeze kuko imiti y'ubu uyifata neza ku rugero mana nawe hakagira icuba vraiment ntanakimwe uraba mbere hariho none hariho aba batarwaye VIH kuri uno munsi usanga nibo benshi ahubwo bako bararimagurika bapfa paraporo yabayigwaye cyo itonda bwa ubu rero ni kufata nk'ingwara nk'izindi nka ko yakwa malaria kugirwara malaria ati ko malaria ushobora kwigwara uno munsi ugasanga haciyemwo nk'amezi 2 ugasangira kwatatse kandi ugafata imiti kandi nawe rero VIH uno munsi ni kwimeze kandi hariho n'abantu usanga yirirwa mu nzoga guhera gatondo guhera kuwa mbere gushika kwa Mungu kandi usanga zinywa ijoro n'umurango kandi ragafata imiti mwe ugasanga ararambye kurusha haro n'usanga nyene bwo nyene ukumva yarakomeye yarameze fresh gwaragiye cyo tumarenda kubwira ati ni nk'ingwara muzindu ubu kera no twayumva amababa kaguruka tuyumvise gusa umvise ati urya nakaragwa VIH kuno kagira n'ubwoba ariko ubu kumana nibisanzwe ni nk'ingwara muzinda ko gwaraza diabete ni icyo fumo gwara VIH maze birasaze umuntu wese aza kumvira ikiganiro cacu umuko twage turaduka twavuye ku nkundo tuja ku mahera tuja kuri business ubu tugeze ku kiganga ivyo nibiki ko muranyumvira ngurumva rero ngo abantu bimana ngo gagasendrome ngo karasanzwe ngo ni moromo gakwica ngo buke nguma gutangwa ngo upfa buke ngo unywe imiti ngako ngwara ngo hypertension nibindi bindi none nawe Jessica he abakobwa jumva ko asha byabananiranye wabwiye iki shano kwije ndumva byananiranye vraiment gusa jesho no bahanura vraiment asha nukuri bayindura ivyiyumvira kubera simbona vraiment kazoza simbona oya vraiment je nzokaba nivugira ukuri nirenganire nukuri ntakiri novuga vraiment abashibu ngo kazoza nima ngo nimuzi ko muraja okay hama kibazo nanje nari mfise turazi yuko hayo aje umuntu agera ko ntabe agishobora gukora ivyo mwigenga umwuga mwamukora sibyo none ngo bishitse ukagora amagatoya umwuga uzobandanya cyane okay bishitse nirese nzoba narayarondeye nzoba narashitse aho no kwishikije na jewe siko okay bishitse naho nkagora amagatoya ego birashika nibisanzwe hama none tuko turavyara abana bacu ni bariko barakura bazogenda kuri aho bashuga dadi bayazane bayazane je mama wabo nsigare muhira bagende bayazane banzanire kuko watanguye umwuga ikiba cyose uracihanganira kandi ikiba cyose ucakira uko nyene kije siko nk'ubunya nk'akarorero sinoca mbona umwana wanje okay ariko arakura agiriye mu byo nagiriyemo ndamushwane ndamugire oya ndamureka kuko umwana wese ari shwa yiwe ashaka kuvuga ati ivyo mama yaciyemo mbona ari sawa kanoti yararonka bimeze fresh bikaraje ngire sishaka kumubuza bishitse naho nkagora amagatoya ndafise uruvyaro ruko rurakura bazogenda bakora umuti banzarire nitagatire umva rero umama rero ari too much umama ati jewe mission ndiko ndabavyaye ni kubigisha asha ni kuraya Ofa anote tekjika zo mfise sinzi kuko barantahora turazi yuko umwuga wanyu ni bafita gute kubaho ku munsi uronke minervare iyo mwana wawe umurihire uronka agahuzu wambara umurihire nkuko yabivuze uyu naho nyene yisubije ngija nkuko yabivuze uko ambara arahera niwagorama
niwagorama twese abana ko umwana ashaka kuvuga ati jewe shoya mama yafashe ashaka kuyifata ko sinziza uko uranyumva ubwo gasanga spending amahera investition amwigisha amashure meza ari université n'ibindi bishitse ukagorama birashika abantu bima ugasanga n'umwana ntaki haba akikuraba bizogenda gute? Okay, ndakwishuye kuri cimbajije. Okay, none muri ayo bahera nzoba nakuye muri abo bapapa ba Shuga Dady siko nzoca ndigisha umwana wanje yige aronka akazi agira iki naho nogorama atagiye muri ivyo naho rangiramo azofisa akazi akora azomfasha aho ndi muhira sije naho kumwigisha amashuri cyangwa kugira iki zoba yavuye hehe kuba Shuga Dady nikurumva nagoramye azomfata neza atagiriye muri ivyo nagiramo azofisa ibindi binakora amfashe nanje gusa bahera zoba yavuye hehe kuba Shuga Dady sigiye yo kukasha ekaraza no kuri vraiment ngo umwanga azomwigisha mubwira ati hariya papa nana niwe yakwigishije amashuri niwe yakuriye secondaire niwe yakuriye university nawe tiyo bishitse bikagenda uko nta n'umwana wifitiye ukagorama kuko abantu bose novyita gute au plus de luxe sano se mi famille même plus de luxe cyabirukana iwabo kagenda kwibana ikinimiki ukagorama uzoguma muri ivyo wavye umushiriye gushira mu nzu musheba nkobo aronsa akazi akoze muri ONG agira mu texte cy'ubumesha ntuzorogreta kurogreta aho ni ngombwa gusa je nanje kubwiwanje je nkuru uwo mwuga kuko twavuze ko najewe no winjira rero ndawutangwe kuwukora amahera noronka ahubwo nogerageza kuza ndabika canke nkakora indi business ku ruhande ku buryo umwana wanje niba yize ishure agaheza azofuma nawe acaja muri vya bindi nzoba nasize kubera ku buryo ninagorama nkagirane ko baravuga ati rukwavu rurakura rukonka nyina rukonka umwana rukwavu rurakura rukonka umwana umva nanje rero niyo nagorama umwana wanje ahari kwera nzoba nzi ivyo namusizemo ivyo namuhaye nawe akora natoronka dufata akazi gakomeye canke iki kuko ubuzi bw'uragora atashaza aravuga ati mama yaranyigishije naho yakora birana umva gusa sinomwifuriza kwanza nawe nye gukora nk'umugano wanarakoze oya nico gituma no wanaciye nza ndarondera nanje ibindi no mvuga ati nivyo bizoca bimurera nawe nawe rero cazararaba kurya namufashije nawe aca zaramfasha kuburyo navyoshika nkagera kure muzabukuru hehe abariwe nawe aca nsigarana kuko urumva n'uwo mugani urabivuga turumvise point de vue yatiwa na Mireille baratubwiye yuko abana babo bobo nibakora abana babo bazobigisha umwuga bashye muri company asubirire sey mama ngaha nabe deje hama Jessica Rel none nk'ubu turumva yakushira baramukunda hari byose wavuze hari hose avyumva turamukunda bisite bigahindukira mu muryango fait ubukene burababaza twese turabizi ubukene bubabaza bisite bigahindukira mu muryango usura uronse iyo chance yo kuvuga uronse iyo chance yo kugira babita porte de sortie y'ubukene uronse ahuca ohaca kandi ube sincere twese turagira ama emotion turagira ama depression turagira ibikomere hage umva umengo urarushe urananiwe umva umengo urarambiwe uronse iyo porte de sortie ucamwe ube sincere uyicamwe je nawe nocamo kubera Imana nayo irahari kandi urukundo muba mufitaniye wowe umusize kubera nawe ejo nawe Imana yashobora kumuhezagira ukabona wagiye muri vya bindi Imana iramuhezagira nawe rero byiza je mbona yuko mukundana Imana yobahezagira kandi Imana irahari
Imana niyo kureka ugume mu magogo Imana yo imyaka yose. Merci beaucoup. Hama ndafise ikibazo kuri mwebwe babiri. Ivyo byose mukora mumva presence y'Imana kweli. Tunisha mbere. Ica kabiri hagiye mu bishika murakeneye kuba stable amaguru yanyu babita gutamata nkumbe mumeze ngo niyo mvumenga wo kwicara ahantu hamwe ugatekereza ko gataha akashika tibe umeze gute tini sawa twiriwe gute tibiri ku meza vyahiye uragwaye urakomeye tidusohoke urumva yuko en fait ndishatse kuvuga Imana ni yo stabilité amaguru abe hamwe en fait gume hamwe yo guma utaraguza niba bishika kumva umenga izo ntarabikeye kuko ndazi nk'ubu nkawe kugira usohoke nka weekend uzagukora ku rutsinga tishu uri hehe ndi muhera rya vuga wakorotse mugabo ni nipe ni coupe nturuha canke nshaka kumenya yuko aho kantu hano umutima koba gahari. Okay, kuri byo waruvuze ati ngo agatima nigakubita wiyumvire kuja mu rugo canke kugira iki. Okay, ndi umuntu ego ivyo birashika nkavyumvira kandi cyane nkiyumvira ati mbega jewe ibi bintu two ndagira byo kugendana n'abapapa kubera iki basi ntorondera basi ndanje nk'umujene dukundana tugira urukundo twubake urugo urumva ego ivyo kenshi ndakunda kuvyumvira cyane kandi nkanabisengera nkabwira Imana ati Mana ndagusavye uzume nanje mu tubyumva kumwe tuba ku rugo okay hama naho ushizemo ibintu vy'Imana vraiment ebana ko karankubise ku mutima kabisa hama jewe kubwanje ko niyumvira mu mutima nico mbona je ndonse jene tubyumva kumwe akankunda naje nkamukunda akambwira kunshira mu rugo kuko kuja mu rugo nagateka nagateka ibi byo tugira byo kugendana n'uyu mupapa ejo wundi canke iki nta gateka karimo naho twavyinjiyemo kubera ubuzima twaciyemo okay je rero nonse umuntu tubyumva kumwe tubana tugira iki ivyo byose je no biheba kandi nkiyegereza Imana ngasenga cyane nkabiheba ako kantu rero uvuze k'Imana kankoze ku mutima cyane hama nkaca nshaka kubwira n'abandi bajene canke iki bameze nka jewe biyumvira basi nka jewe biyumvira nka jewe ko ebana ibitugiramo kweri n'ingorane ni atari birimo ama consequences menshi sawa urashaka kugenda ugiye kubona n'umuntu hariya uragize ikibazo barakwiciye hariya canke ugize iki urumva ejo zose n'ingorane naho twabigiramo ntivyoroshe kweri n'akazi kagoye cyane hama jewe ndonse umuntu tuvyumva kumwe ivyo byose je no biheba nkabiheba nkiyegereza Imana nkifuza kuba ku rugo rwanje nk'abandi ba mama canke nk'abandi bakobwa bose bari mu rugo turumvise ko Mireille yarigarutse ko ati maze hako yogira Sodoma na Gomora ati arahewa aje kubaka hama nawe tiyo tubwiye iki hama je nanje burya bavuga ati kya kintu cyose ntakibera ubusa ntakibera ubusa ako kuyakuntu nyene kira kintu cyose ujamo haba harimwo Imana kuko nta kintu wajamo ntamana irimo kuko hajya nyene abijyo nyene umuntu aba arimo bijya nyene navyo nyene hajya Imana iba ibirimo kuko iyaba itaba ibirimo ni handi usanga ugize ibibazo byinshi mugaro nk'ahantu bashobora kubibamo nk'imyaka myinshi ugasanga kuva mu buto bwabo barinze basaza babibamo kujya nyene
rero n'Imana yo mwijuru ishimwe cyane kuko uzorabe hari n'umuntu usanga yamira mu kabare agasubira ariko abumva akora kaya kazi nyene meyo gasanga umunsi umwe cyambo gimana yaramuvugiye mu gasanga ari yumvire kujya gusenga kandi uzi ivyo yamiramo kandi usanga hari abantu bamujije ati gyo jya muntu ati n'ukuntu yamira hari ati n'Imana ngira ntizomubabarira rero hajya kira kintu givise intango n'iherezo hajya urashaka kwinjira mu rusengero ugasanga jambo ry'Imana yaragukozeko usanga rero ivyangeso yawe cyangwa akazi kawe warufise uhebanye n'uyo munsi ngene ugiye gusenga usanga uravuze ati birya bintu si vyiza kandi abihebe ntangure kubiheba guhera ino saha n'umunota haya nico gituma nakubwira ati nta kintu kidafise intango n'iherezo bafisa na jewe vraiment bon jambo ry'Imana hagarira kubitana cyane kandi najya kugira kuba warabitanguye ukabijamo sivuga ngo ntajya uba waruza ahubwo waragirengagije cyo gituma rero twokomeza gusenga cyane mu bintu byose kuko hajya Imana nyene niyo nkuru n'ubundi bisanzwe bizwe ko ariyo nkuru naje ikintu mbona vraiment kuko ni byinshi tuba tuko turica vraiment kwandi ba jeune babikora kandi ni benshi cyane kandi abajene babikora bakwiye kwikubita gashi bakabiheba bagakoresha ingufu zabo mu gukora nk'ubundi buzi babona ko bwo bazanira amahera kuko je ndaza abantu bafise hajya umuntu adandazirengarenga afise amahera menshi cyane abafise amahera menshi gose abari umutaye munini kandi arunguka rero urumva buzi ni bwinshi ntitwa tukwiye guma twitaho bijya nyene oya ahubwo nukurondera kira ikindi kintu twokora tuvuga ati turarongamo ya sabune y'amavuta cya gisuko dushaka naho biteba mugabiraza nivyo nashikiriza turashimiye cyane kuri repentance wagize Mireille hamwe na Darlene avant ikomera heza sinzi yuko akajambo Jessica yashaka kutubwira kubwira abari dukurikirana nk'impanuro canke nk'ico yokongerako. Akoze amacambere nagomba manu y'abakobwa baja muri ivyo bintu si vyiza na gato hama manurira ko n'abahungu bige kurondera kuko ni umugabo w'urugo nyene baremeye ico baremewe urumva hama abakobwa nawe nyene murondere apana kuguma mwicaye ngo turidere ivy'abagabo ibiki n'ibindi yabo hama nogenda ndabashimira ko biyanuye bakanyumviriza jezi nako ndavuga murakoze cyane mwakoze kudukurikirana mwakoze. Merci beaucoup hama comme conclusion hama ndabisubira ngo mwese aza kumviza ikiganiro habaye ico bitwa amafaze twatanguye mu rukundo turaja ku mahera turaja kuri business turaja ku magara turaja ku muryango turaja ku mana dusubira ku rukundo nivuga ni vya bindi nyene twazungurutse dusanzwe kugwa ku rukundo hama wumvise amafaze yose bagerageje kubisigura hayo amapoints agutusha abantu bamwe tiwa ngaha na Mireille bagize repentance atubwiye yuko ashe ibintu kwere sidiri kwere Imana iguma ari Imana so twagira dushimire Nice Mireille twizire yuko nitwasubira kubahamagara muzotwitaba. Okay nana kimwe mwe mumbariye nzobitaba hama ku bakunzi ba Wide Vision TV nkabasaba yuko mwogira subscribe hama turabakunda cyane ikiganiro mwacumvise ukuntu kimeze nka jewe byankoze ku mutima nahindutse ubu ngiye kuba umwana mwiza cyane mbere ko nshimira tiwa jewe vraiment umukoga PDG wa Wide Vision TV amugurire besho aguma avuga Wide Vision
batugire abonnement bagire comment like na share ako kwa kagoye vraiment umushitsi en plus hama dushimire cyane ya twa Darlene go turamuzi umunsi yakoze kuswumvisha ibyiyumviro mu vyafise a dupartager ku sahani ku vyafise kuri mindset yewe turabashimiye. Ego murakoze cyane namwe mwakoze abo twakoranye iki kiganiro bose mwakoze ikiganiro cyagenze neza cyari kiryoshe nongera mpamagarira abajene bose iyo bava bakagera ntibatangwe n'iki kiganiro foke kibashwaramo bose kuko harimyo impanuro n'inyigisho nyinshi cyane ngoma ndaba kugira subscribe rero kuri channel yacu ni World Vision TV murabizi Instagram Twitter Facebook hose ni World Vision TV yego murakoze cyane. Hama dushimire kandi na mademoiselle ngaha Jessica Karel twizeye yuko twasubira kubahamagara muzotwitaba. Yego nzobitaba cyane nzobitaba bro murakoze. So guys, it's World Vision TV. Sur le micro, il y a des Elderi, hama kuri kamera, il y a des The Perfect Guy. Mwakoze cyane, mukomeze kuyabona kuri chaîne yacu ya YouTube. Like, comment, share, hayo page ya Facebook, Twitter na Instagram. Abayizi kuri IG. Murakoze, tubifurije umunsi mwiza.